QPC. Question posée par Carole. Hello guys, canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Je nitwa Andy Breezy canke umugisha Andy Dick, izana nawe n'abavyeyi. Nkaba ndi umudanse kandi ndanakina amafilme rimwe no kuririmba, ariko benshi banzi gutamba. Yego. Hama nagira nishure ama QPC. Katangure n'ikibazo ca mbere. Mr Good Vibe kavuye he? Mr Good Vibe bantu cavuye jewe musanzwe ndi umuntu nkunda kuryoherwa n'abagenzi, haba amafamiye mu bavyeyi turi kumwe. Ndi umuntu nyene nkunda kuba ndiko ahantu hose nagiye ndaba no kwishuri, ahantu hose wasanga nyene ndi umuntu nyene nkunda kuryoherwa, iki abagenzi banje barankunda, abavyeyi batuvukana, abantu bashavuga ati wewe kweri ashuri Mr Good Vibe, umva ufise vibes zirenze. Ni giki cyatumye wumva wo kwilansa muri music naho? Bon, cyo kibazo igituma je nabigiyemwo ni kubera gutamba no kuririmba birajana. Jewe mura numva ko no vyongera ntamvye indirimbo yiwanje nubwo babigoye, ariko cyanavuga ati kangerageze ngira akantu gato ndabiko nshobora gutamba indirimbo na jewe yiwanje, kubera nkaze gutamba nyinshi indirimbo nyinshi za atari ziwanje. Chamuga kangerageze no yiwanje. Yego. Ça te fait quoi kuba umudanseur wa mbere akurikiranwa cyane kuri Instagram ngaha i Burundi? Ni ibintu biryoshye cyane kubona umudanseur nabo nyarashaka gukurikiranwa ngaha mu Burundi. Ino iwacu tumenyera abaririmbyi, tumenyera abakomedian ari bo nyene baba barabwa cyane, ariko na dance zirakundwa kandi ugiye kuraba Instagram igizwe n'abadanseri kenshi ubu. Ibintu byinshi usanga biko biraba, usanga ko baratamba. Nibaza ko ariyo mpamvu n'abantu bankurikirana cyane, imba ariko na indirimbo z'abantu bakunda, kandi gutamba biraryoshe, ni nka sport nyene uruvyumva. Niyo ya football utokwambara? Je nibaza ko zose ntozambara ko je sindi umufana wa football. Sinkunda football sinobesha. Nta n'abakinyi, abakinyi nzi baraharuye niba bandi nyene mwese muzi. Ndazi Messi na Cristiano bonyene. Umva nta mayo nimeje no kwambara. Kuri wewe ninde mudanseur w'ibihe vyose? Umudanseur w'ibihe vyose kuri jewe je nawo mbona, kuko umwe wese arafise ahantu nyene hagera akavuga ati gutamba nyene bivanye n'amagara y'abantu, ariko umudanseur w'ibihe vyose nibaza ko ari jewe nyene. Nibaza ko ari jewe kuko ndabikunda, si ibintu niyumvira kuzoheba nubwo nzoba ndi umuntu akuze, umupapa. Yego. Twitege ama choregraphie menshi canke indirimbo nyinshi? Mwitege ama choregraphie menshi n'indirimbo bishitse, kuko ndiko ndiyumva gusohora indirimbo yindi bigenze neza, ariko ama choregraphie yo nzokama nabahaye, kuko ubusigaye mubibona cyane ko mora ntegura n'ama class, nkagira ama workshop. Yego, urumva ko bisaba choregraphie nyinshi. Turirimbire Habibi. Bon, je kuririmba vyongora kubera studio iramfasha. Studio yaramfashije burya jejwe ryanje. Ntabwo nyine ari ryo kuririmba. Ni rya vibe nyene bisanzwe. Ya Habibi. Oya. Ni ayitara yindi ufise abantu batazi? Ndafise talent yo gukina ama movie, donc nga mu Burundi araronga abantu bonyumvira. Nje ndakunda gukina ama filme, iki ama serie, ibintu cyuko ndafise na talent yo nanje talent yo gucapa. Kera je naracapa, naragira style twa graffiti, nagira ibintu ama graffiti. Nari maze no kubikora ahantu henshi nko mu Kinindo, nari maze no kubicapa mu mamiri y'abantu. Ndibuka bigeze no kumfata igihe kimwe nabigize cyane. Yego ndavyibuka. Bon, tarafise nizo onye gucapa ndabizi
kuririmba buke buke, gukina amafilme no gutamba, ego nivyo. Apa yo gutamba no kuririmba, ni yahe yindi activité wokora umunsi wose nturambigwe? Jewe indi bintu ukora, ndakunda ibintu byo gukora ama video, byo gukora ama video, ku editinga ama video, ni ibintu kenshi nkunda gufata umwanya ko n'ama video yanje nje ndayikorera menshi, gusa hariyo nyene bankorera nje nkakosora bisanzwe. Urumva uwo mwanya ndaca kuba ndawufata niko ndakora ama video, ko nabyo nyene ndabikunda cyane. Ni gute umuntu yotera imbere muri dance? Gutera imbere muri dance nca mbere ni kubikunda, kumenya kuyagana abantu neza, ukagira aho ushaka gushika, sivyo? Kuko ino iwacu biragoye cyane, ariko ndabona yuko biraza ubunye, ko jewe ndamaze no gusohoka Burundi ngiye handi hantu njanye no gutamba, urumva ko biko biraza. Nibaza yuko gutera imbere muri dance ni kugira discipline gusa, kuko nibwo rufunguruzo rw'ubuzima. Yego nico kintu nobwira aba danseri bose akora nkurikirana. Yego. Ni giki kintu ca mbere uraba ku mukobwa? Kintu ca mbere ndaba ku mukobwa, je ndakunda umukobwa mwiza, ateye neza, uravyumva, kandi ifata neza, yambara neza, kandi aciye ubwenge, akunda no gusenga, akaca nkunda jewe yandi gusumba abandi bahungu bose. Ico kintu ndaba ca mbere. Ibibazo biraheze, kandi ndabasezere, mwakoze gufata umwanya kuturaba. Ndashimiye cyane sana mu media ko batwiyumviriye. Ababwira kandi ko mugira subscribe kuri channel yabo, muri ibiganiro byabo. Sawa, murakoze.